Eka ndabaramutse nanabaye n'ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro bitandukanye vya misi yose dushikiriza kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Mwese rero ndabahaye ikaze. Ano makuru yacu turaza kubabwira ni inkuru y'umubabaro, ni inkuru mbi gose, aho hari umuvyeyi yitavye Imana ku bitaro aho yarajanywe kuvugwa, ariko agasangayo abaje gutora ikiziga c'umwana w'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca. Ico kiziga c'uyo mwana cari kimaze imisi muri ivyo bitaro, ariko uyo muvyeyi nawe bamuzanye giturumbuka, maze abakozi b'ibitaro baranka ko yinjizwa mu bitaro kugira afashwe kuvugwa, gushikaho uyo muvyeyi yitavye Imana kubera ko banse ko yinjira, kuko muri ivyo bitaro harimwo abo mu muryango bari baje gusezera ikiziga c'umwana w'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca. Uyo mwana wa Gervas Ndirakobuca akaba yari yapfuye azize isanganya ryabaye aho yasomye nturi ubwo yagwa muri piscine yo mu rugo umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika, uyo mwana akitaba Imana. Turaza kubaha idonido ku makuru menshi ariko haravugwa kuri ivyo bintu, n'ukuntu bamwe mu bakora mu rugo kwa Ndakugarika boba bariko barakurikiranwa kubera hoba harabayeho uburangare kugira uyo mwana agwe muri iyo piscine maze apfe. Turaza kubaha idonido, ariko sivyo turi buze gushimikira ko cane. Turaza kubabwira ibirabana n'uyu muvyeyi yapfuye, ariko akaba yarapfuye kubera ko umwana wa Ndakugarika ikiziga ciwe cari mu bitaro, ariko igihe bagiye kugitora abategetsi bariko barasezera ikiziga c'umwana wiwe baramwankira ko yinjira, bamwinjiza batevye, bagira bamufashe basanga uyo yamaze kwitaba Imana. Turaza kubigarukako. Hari n'izindi nkuru nyinshi turi buze kugenda turababwira n'ico bamwe n'abandi bavuze kuri urupfu rw'uyu muvyeyi yapfuye, urupfu rwababaje abatari bake. Mwese rero nizere ko mwamaze gufyonda kuri subscribe kugira muraje murashikirwa n'amakuru n'ibiganiro bwende nk'ibi biba bivugwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, bavyagiye biratangazwa mu binyamakuru, inkuru nyinshi tuba twatoje mu masoko yacu atandukanye, n'ibindi vyinshi biba biriko biragarukwa ko mu bisata vyose: politike, umutekano, ubutungane, hagati y'akazi na muntu, zivugwa mu kibano, n'ibindi vyinshi cane bigenda biratangazwa. Ntahandi na hamwe ushobora kubikurikira atari kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. Mwese rero ndabahe ikaze. Imbere yuko turaba uko uyo muvyeyi ngira kuba atarakurikiye ino nkuru, ariko ndazi ko abarundi benshi bamenye ivy'urupfu rw'uyu mwana wa Ndakugarika. N'urupfu rwabaye giturumbuka, ariko rukanababaza abatari bake. Vyamenyekanye cane kw'igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023, ariko urupfu rw'uyo mwana rwabaye kw'igenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2023. Urwo rupfu rukaba rwaravuye kw'isanganya umwana yagize ubwo yagwa muri piscine agaca asoma nturi akitaba Imana. Ikiziga ciwe ntibirabana no kumushingurana iteka, vyaratangajwe, ariko ikiziga ciwe caragumijwe mu bitaro kugira nyene barindire itariki n'izina yo kumushingura. Ariko nanone ivyabaye bunyuma navyo birababaje kandi birateye agahinda. Amakuru amaze kudushikira kandi tukiriko turakora ko amatohoza kugira tumenye vy'ukuri icateye ivyo bintu n'ukuntu vyagenze, nubwo ibinyamakuru vyegereye ubutegetsi n'abandi begereye CNDD-FDD batubahutse kuvuga ivyo nkuru
twebwe nk'uko mubizi ko amakuru yose avugwa tuyabashikiriza, twamenye ko uyu muriko murabona ngaha mw'ifoto ariko akamenyetso k'umusaraba yaranyereye muri dushe, umugabo wiwe aca amunyarukana kwa muganga mu bitaro Kira canke Kira Hospital. Bashitseyo rero basanga umuryango umushikiranganji wa mbere w'Uburundi ariwe Gervas Ndirakobuca batazirana kugarika, hamwe n'abandi bategetsi bariko barasezera ikiziga c'umwana wiwe, baramwankira ko yinjira. Bamwinjije batevye, bagiye kuraba basanga yamaze kwitaba Imana. Yamara ibi bintu bikaba vyarababaje abatari bake. Ibi bintu rero bikaba vyarabaye gose, kandi amakuru yegereye uwo muryango witavye Imana, nubwo tutaramenya umwidondoro wose w'uyo yitavye Imana, akemeza ko ivyo vyabaye ku bitaro Kira Hospital. Bamwe bavuga ko vyoba vyarabaye kw'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa gatatu, abandi bakavuga ko vyabaye kw'igenekerezo rya 31, ariko ico amasoko menshi ahuriza ko nuko uyo muvyeyi yitavye Imana, kuko banse ko ajanwa yinjizwa mu bitaro kugira abashe gufashwa n'abaganga, gutyo mu kurindira ko ico kiziga c'umwana wa Ndakugarika baheza kugisezera. Uyo muvyeyi nawe yari yamaze gucikana. Ibi bintu rero benshi bakabifata nk'akamaramaza, bati ibi bintu birateye isoni, none ko umwana yari yamaze gucikana ni gute ashobora kuzibira inzira zose abantu banyuramwo kugira baje kwivuza, maze nabo bagasiga ubuzima muri ivyo bintu vyo kurindira ngo baheze gusezera ikiziga c'umwana wa Ndakugarika. Ati nta kamaramaza, ego turavyemera ko umutegetsi aba acungerewe umutekano, n'ahari haba hacungerewe, ariko umuntu aje muri urgence ntabwo vyobuza ko bamwakira maze akavurwa. Uyundi ati none nkaho ikosa ni iryande? Ati nimba ivyo muvuze ari ukuri, je numva abaganga banse kumwakira aribo bakoze ikosa, kuko Premier Ministre we yariko ararangura umugirwa, siwe yamwakiriye vraiment. Ati abaganga bakoze ikosa ryuko batamwakiriye. Uyundi ati ndumva isaha yiwe yari yageze, kuko yaba itaragera bari gutera baja ahandi aruhuke abahora umuryango wabuze niwihangane. Uyundi ati niyo bamwakira kare yari gupfa, kuko hageze na muganga ntagarura. Uyundi ati umunsi wiwe wari wageze, kuko ku mavuriro tuzi ko yiyemera. Ati ku mavuriro tuzi ko yiyemera ari mu gisagara ca Bujumbura ari menshi, yari guca amujana ahandi. Uyundi ati Bujumbura hari ibitaro vyinshi, ko batamujanye ahandi kugira bamufashe. Ati hamwe ivyo vyoba ari vyo, Imana yoba yihangana nukuri. Ati birababaje, birateye agahinda. Uyu yapfuye kubera umunsi wiwe n'isaha vyari vyageze, kuko iyo siyo mvo yatumye apfa, Imana imwakire. Uyundi ati bamwankiye ucuja ahandi ufise, ati bamwankiye ucuja ahandi ufise indembe, ariko yari upfa nyene. Ati nta buhinga. Ati nyemba ivyo muvuga ari vyo niko bimeze, urugendo rwiwe rwo kw'isi rwari rwarangiye. Uyundi ati sha uwo muntu nibaza ko abesha cane kugira acafuze izo nzego. Yaravuze kuko Kira si ryo vuriro ryonyene bamunyarukanako, kandi ikindi nuko nanje nahaciye ivyo kwankira uwinjira ntavyo nigeze mbona. Ati mu bisanzwe niba uko ari ukuri, uwufise ikosa ni abaganga ba Kira, uwa kabiri ni uwo mugabo utaciye amunyarukana ku bindi bitaro. Uyundi ati nahe amahoro. Ati nahe amahoro n'ayahandi, umunsi hari wari washitse. Ati naruhukira mu mahoro. Ati umunsi wari washitse, nubwo bari gusanga batariko barasezera, yari gucaho. Ati gusa Imana imwakire mu bwami bwayo. Uyundi ati ivyo si vyo. Ati rekana n'ibihuha, ntabwo bigeze bamwankira, kuko ntiyakosa gusa nyene abantu
bavuga ivyo bishakira kandi ntivyanditswe n'umuryango wabuze. Rero ati si uwo wundi w'inyuma yamenye ivyabaye mu muryango gusumba bene vyo. Ati mu bisanzwe umuntu w'umuntu warigeze, ati umunsi w'umuntu wageze, ahubwo wari wageze. Ati Imana ni Imana itashatse ko asesagura ibisigara birafasha abasigaye, kuko mu bitaro nta kigongwe kiziga n'uwuri ku musego. Ati basi baguma baharurirwa, ahubwo ati bazomushingurana iteka kandi Imana imwakire. Ati ntiboca bareka kwakira abandi. Nibaza ko umuntu akizwe n'amagara atavyo kuraba igikenye c'umuntu ngo bitume ahandi badashobora kumuvura. Ati bari guca bamusimbana ahandi abasha, kuko sinibaza ko bari bagiye n'amaguru. Ati iyo yari yamujanye yari guca imuhindukiza ikamujana ahandi. Ati ibitaro bivura ni vyinshi. Ati nta kundi Imana imwakire. Ati none kira niho honyene bavura? Ati bamundambirwa hiyo ko twama twagwaye tukivuza ahandi tugakira. Ati sha ibi bintu birababaje. Burundi ikiziga c'umutunzi gisumba ikomine yose ikomeye. Ati nta kamaramaza. None binjiriye kuri moruge bari bazimiye kabisa. Ati namwe murantwenza. None Kira Hospital niyo ivura yonyene? Ati ko bataja ahandi? Kuki izi nkuru zanyu mutatubwira imyidondoro? Ati birababaje, ariko nanone muduhe umwidondoro y'uyo yapfuye. Ati mutubwire naho ava. Benshi rero bagiye baravuga ibitandukanye ku birabana n'urwo rupfu rw'uyo muvyeyi yapfuye, ko yaguye muri dushe. Ariko abandi nabo bati ikosa si ry'umushikiranganji, kuko siwe yariko araraba ivyo abinjira n'abasohoka mu bitaro. Ati abamusubije inyuma, ati nibahanwe kuko barasinzikaje ubuzima bwiwe. Wovuga ko aribo bamwishe, kuko iyo bamutabara yari gukira. Ni vyinshi bamwe n'abandi bagiye baravuga, akaba ari inkuru rero itavuzwe ko rumwe, kandi tukaba tubandanya kubatohoreza imyidondoro itandukanye y'uyo yapfuye ndetse n'ibindi vyinshi tukazobashikiriza amakuru yacu. Hanyuma wewe uravuga iki kuri no nkuru y'uru rupfu? Ja muri commentaire maze utubwire inkuru zose zivugwa, ivyavuzwe mu binyamakuru, ivyagarutsweho ku mbuga ngurukana bumenyi, ivyo twatoje mu masoko yacu n'ibindi vyinshi. Ubikurikira umunota ku yundi bikagushikira mu ba mbere iyo vyonze kuri sabone.